inshuti bagenzi namwe bakunzi ba tubaye tujahe ndabaramukije amahoro y'Imana ndabifuriza kuroranirwa mu byanye no mu banyu ndabashishikariza gukurikirana akahise ku Burundi n'aka karere k'ibiyaga binini cyane cyane ko utazi yava atamenye yaja uno munsi tukaba dusubiye kuza kugira ngo tubavugishe tubabwire akahise ku Burundi cyane cyane mu bijanye n'imiryango kandi ndabashimira nkuko nari nabivuze twagize ikiganiro kirekire mwambajije ibibazo bitari bike nibaza ko inyishu nabahaye canke ndiko ndabaha zibashimisha zibashika ku nyota nkaba rero nongeye kubararika kugira ngo mukore subscribe canke sabone muri benshi kuri iyi chaîne ya Tubaye Tujahe kugira ngo mwimenyere kahise ku Burundi n'aka karere k'ibiyaga binini kuko ibyo twigishijwe ibyo batwigishije baratubeshe batubwira ibitari byo kuko uno munsi umurongo turiko wa kahise ku Burundi twiga ibijanye n'uvuga ko yize kahise cyangwa yigishije kahise muri kano karere ariwe Jean Pierre Chrétien aho rero usanga barahinduye akahise cyangwa amateka ya kano karere ku nyungu zabo cyangwa ku nyungu z'ababatumye nibaza ko atawo bideha Jean Pierre Chrétien mu kuza kwigisha kahise ku Burundi avuga igifaransa abarundi bavuga ikirundi namwe mwese murumva yuko atabare kubigisha akahise gakuye ariko yafatiye ku byo bamuhaye abakoroni bari bahejeje kudukoroniza cyane cyane b'ababirigi kugira ngo ashobore gukwirakwiza ikinyoma n'ibihuha maze abarundi bazopfe batamenye kahise kabo nkaba rero nagomba kubabwira ko ushaka kutwandikira ashobora kutwandikira kuri email fasca25@gmail.com muri ico gihe tubona message atwandikiye hanyuma ni nkuko kandi ushaka kugura bimwe mu bitabo tumaze gusora kubijanye na kahise ku Burundi kanyegejwe canke umugira w'amacakubiri wica mu karere k'ibiyaga binini kubera kutamenyana ibyo bitabo byose ubikeneye atwandikiye kuri email cyangwa WhatsApp ibitabo biba byamushikiriye mu mwanya mutoya cyane cyane abari muri Europe mu Bubiligi birahari muri Suisse birahari abari muri Amerika Canada hose birahari abari muri Afrika umuntu wese aguze igitabo iminsi myinshi ni minsi 5 ariko hariho n'abashobora kurara bakibonye uyo munsi nyene canke mu masaha make bakaba bamaze kubona ico gitabo uyu munsi rero nkaba nashimye kugira ngo tuganire ku bijanye n'umuryango w'abahima akenshi iyo bavuga abahima mu Burundi ntibaba bavuze abahima nk'umuryango ariko kenshi babikoresha mu mvugo yo kwifatira nko mu gahanga uyo muryango bawitirira yuko watwaye Uburundi imyaka myinshi kandi ugatwara ntihaboneke amahoro n'umutekano ugasanga rero bagomba kubavuga nkaho ari nko kubatyoza nkaho umengo bakoze ibitari byo ariko kandi umuntu ashizemo umutima w'ubuntu umuryango w'abahima ni umuryango uboneka mu Burundi ukaboneka mu Rwanda ukaboneka muri Tanzania ukaboneka no mu Buganda muri kano karere uyo n'umuryango ufise amateka akomeye cyane aho usanga mbere mu myaka ya kera no kuvuga mu myaka y'imbere y'igihumbi kimwe n'amajana 4 uyo muryango ariwo warimwo umuryango umwe mu bahima utegeka akarere kanini cyane muri iyi region y'ibiyaga binini aho twavuga rero nk'umuryango w'abahinda umuryango w'abahinda wategeka kuva Bugande ukaza aho no munsi hari muri Tanzania ukava za Busubi ukamanuka za Buhayo haruguru na Buhayo hepfo ndetse ukinjira mu gice cy'u Burundi cy'amajepfo ashira uburengerazuba aho usanga igice cy'intara ya Rutano no munsi Makamba na Bururi yose ndetse n'igice gitoya cya Gitega ndetse na province ya Rumonge
aho hose hari mu bwami bw'abahinda. Ibyo rero byagiye guhinduka mu gihe umwami Ntare Ruhinda Karemera yaheza agatwanya ubwo bwami bwari mu gihugu icyo gihe, bwa bwami bwatwara ibice bito bito byinshi, ariko akabugwanya akabutsinda, maze afite umugambi wo kugira igihugu kimwe cy'u Burundi bwa Nyaburunga bufise umwami umwe. Ari cyo gihe yashoboye rero kubagwanya arabatsinda, ndetse abantu benshi bakaba babaza bati, baratwandikiye batubaza bati, mbega ni kubera iki abanyaruguru n'abahima batakundana mu Burundi? Nagira ngo ndababwire ko icyatuma badakundana nuko umuryango w'abahima mu Burundi ari wategeka imbere yuko umuryango w'abanyaruguru uza ugategeka nk'ubwami i Burundi. Ibyo rero byatumye badakundana. Nicyo maze kubaza abatama cyangwa abakurambere bambwiye. Nkaba rero aho nagira ngo ndababwire imiryango imwe imwe mu miryango y'abahima bari mu Burundi kugira ngo abatabizi bashobore kubimenya. Mu Burundi imiryango y'abahima igizwe nyene n'abahinda, abayanzi, abapfumfu, ababejuru, abazigaba, abaheka, abashingo, abunguti, abahirwa, abashege, abasigi, abaramuka, abiruntu n'abarembe, ndetse n'iyindi miryango myinshi. Iyo ni mike muri myinshi cyane. Ushaka kubimenya ushobora kugura igitabo cyacu, igitabo nanditse kivuga umugera w'ikinyoma wica mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane kubera kutamenyana. Ni ukuvuga ngo icyo kirimo imiryango myinshi cyane y'abarundi, ndetse n'amateka yabo muri makeya. Rero nkaba mvuga ko utarabona iki gitabo nta handi agikura atari kutwandikira kuri WhatsApp maze akabasha kukibona. Icyo rero kiri kumwe n'ikindi cya kahise ku Burundi kanyegejwe, kikimbere kikaba kiri mu ndimi zitatu, aho cyanditse mu Kirundi, mu Gifaransa ndetse no mu Congereza. Ibi byose rero bikeneye ushaka kwibona mu mwanya muto cyane, umwanya urume rumara, maze ukabona kahise ku Burundi ako batunyegeje, ako bagoretse, maze ukuri ukagutahana mu nzu yawe, ukakwigisha abana n'umuryango, kugira ngo ejo hirya y'ejo tuze tubavanure n'ikinyoma cyasindara muri kano karere cyangwa muri Afurika, maze abarundi babone gutera imbere. Aha rero nkuko nameje kubabwira, iyo imiryango y'abahima muri rusangi, abahima bagizwe nabo mpejeje kubabwira. Ariko uno munsi iyo bavuga abahima bagomba gucyoza umugwi w'abantu, babahekeranya cyangwa babafatanya n'umuryango w'abanyaruguru. Ibyo abanyaruguru rero nkaba nabyo nzobigaruka ko mu kiganiro cyo hanyuma. Nkibaza rero yuko ubu byari bikwiye yuko abarundi batahura bakamenya ukuri. Urabona nkuko nenda babwiye, abahima baboneka mu Burundi, baboneka muri Tanzania, baboneka mu Rwanda, baboneka mu Buganda, mu bihugu bya EAC. Ahasi nkekeranya ko no muri Kenya bariyo, za Malawi, Zambia na Mozambique, kuko imiryango yose iboneka mu Burundi iboneka mu bihugu byo muri kano karere hafi nka byose. Cyane cyane ibi narimvuze, no kuvuga umuryango uri mu Burundi ni gake cyane uzosanga utaboneka mu buseruko bwa Kongo, utaboneka muri Mozambique, Malawi, Zambia, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya no mu Buganda. Akenshi imiryango y'abarundi igizwe n'abarundi, no kuvuga igisokuru kimwe, aho abantu bagenda bimuka, bagenda bimuka, bamanuka bava ruguru, bamanuka bajepfu. Nkaba rero nagomba kubabwira ko mu gihe hariho umutekano muke hamwe muri ibi bihugu, no kuvuga yuko muri ibi bihugu habaye umutekano muke, wagomba ko umurundi wese ahaguruka agatabara kamira, kuko iyo umutekano muke ubaye uhitana bene wabo, uhitana wo mwonse rimwe, wo musangiye amaraso muri kano karere. Nkaba rero ndabashimiye ko mwaneze amatwi, ndabashimira mvuga nti mugiraho muba mwubahwe. Ibijanye ni muryango w'abahima, uzogira icyumviro dusangiza icyo cyumviro tugiha abandi bakimenya. Uzomenya imiryango imwe tutavuze isanzwe iri mu bahima, yo yidusangiza tukazoyivuga muri kino kiganiro tuyimenyesha abandi. Nkaba ndangije ndabashimira, ndabasaba ko mukora subscribe muri benshi,
kuri iyi sheni ya tuve tujahe kugira ngo twumve akahise ku Burundi ako batunyegeje atakindi bigamije ari kugira ngo baducemo imice tuze twicane turyane dupfe tuzwiragira nk'abana b'inyoni batagira sebuja batagira umuvyeyi. Imana ibarinda akagaye n'agasuzuguro. Abifuza kudushigikira mwotwandikira cyangwa mukatwakura, turakeneye ibikoresho bitari bike kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru canke ibiganiro bitandukanye. Kudushigikira rero n'iteka mu byo guterera kugira ngo Burundi buve mu kaga karimwo, abarundi bamenye ukuri kugira ngo tubavanure n'amacakubiri. Imana ibahezagire.